viziyo ya 2040 2060 ni urugendo runini utegura kazoza k'abana b'igihugu cy'u Burundi. Tubategura mu nzego zose zigize agataka k'u Burundi. Rero mu gihe dufise abantu bakomeza guhunga igihugu bagiye kubera swate ekonomi itari stable, bagiye swate kubera ko bafise ubwoba, icyo nacyo ntabwo kizokubaka ijya viziyo 2040 2060. Akarorero ndafatira mu banyeshuri mu mashuri uno munsi dufise abo twita abakusa kivi bahejeje segonderi aribo baforoma umwana ari mu mwaka w'icenda mu mwaka w'umunani, mu gihe dufise abahejeje ama universite bariko barahunga igihugu ku murindi uri hejuru, bahunga kubera ko babuze akazi. Guverinoma ntiyakira responsabilite yo gutanga ubuzi ku muntu wese wahejeje universite ngo aramire ya viziyo 2040. Hama guverinoma nifate responsabilite yo gutanga ubuzi ku bantu bose bahejeje amashure mu bisata bitandukanye, babahe ubuzi. Gatatu, baduze umushahara. Nimba muri wagiye sinzi ko abandi bariko barakumva. Evelyn uriko uramwumva? Ego nje ndamwumva neza. Hama nari mvuze ku mwarimu, abarimu baragenda bagashika muri Kenya bagahembwa $200 ku kwezi. Guverinoma y'u Burundi nayo nikore ibikorwa cyo kimwe, ihembe umwarimu $200 bihure na equivalence na cya kindi aje kurondera mu cya kindi gihugu, kugira ngo ya viziyo iduge ku murindi uri hejuru. Bisigura iki? Umukozi Evelyn urapirikirana sindi ko ndabumva, reka ndabe icabaye. Sinzi we kuri kuramwumva. Turiko turamwumva. Turamwumva neza. Okay, nabandanye Evelyn ucuha ijambo ukurikira. Bisigura ko nuko neza nimba umushahara agiye kurondera muri Kenya, Uburundi bushobora kumuha, ico gihe muvuma y'amahera irasirikira mu gihugu ikazi gasahiriza babagwiza tunga baje kuinvestinga mu gihugu, kuko azana urudandazwa mugabo akarindira ko umwene gihugu azoja kumushorera. Azomushorera gute nta mahera afise? Rero nkabona ko yuko solution karuko bagomba gutunganya ibyo bisata bikaba byiza kugira ngo babandi bagenda. Hama ku budandaji turafise abantu bemera guta igihugu bagiye avec $2000 bakaja kuinvestinga muri Tanzania, igihugu kibanyi, bakaja gukorerayo. Wiyumvira umuntu agiye afite $2000 mu myaka 5 abafise 10,000. Mu gihe mu gihugu cy'u Burundi wowe ufite $2000 udashobora ko wogera ikintu kimwe wokora mu gihugu. Kubera iki? Kubera babandi bafise ukuboko gushaka gusahura na wa mwene igihugu mutonya. Rero abo bantu nibo dukomeza kuvuga duti guverinoma nikureho izo ngufuri, yugurura izo ngufuri, itwugururira abantu bose bashobora kuba bogira ico baterera muri iyo viziyo, kuko viziyo ntago izotererwa n'umukozi wa guverinoma, nikibaho itererwa n'ujya mukozi mutonya, ujya mwene igihugu mutonya ashaka kubona iyo viziyo. Rero nkavuga ati guverinoma nitore responsabilite yo kubaka kazoza kugwaruka. Mu gihe twebwe bariko baratwenegirije bakavuga ati mwebwe ntaco mumaze, mwebwe ntaco mumaze, murindire viziyo yanyu, murindire igihe cyanyu hagera muze mukore vyiza. Ico gihe nta kintu kimwe bariko barubaka, ni yanzu tuko turubakira ku musenyi, ejo bizotwagwa n'amazi. Rero nkaba noshimira mushiki wanje ngaya yavuze byinshi kandi by'inkoramutima, yabivuze neza, nuko natibuka izina yitwa Kristi, yabivuze neza ko ivyo nibyo bintu twe dushaka. Niyo ya ngufuri ndiko ndavuga guverinoma igomba gusenya ikadushirirako, ikugurura, maze ya ekonomi tukayiduza twese. Ari nanje ndiko ndavuga no musi ngaha shobora kuza nka investinga mu kintu runaka, muganzo yo investinga yo gute kandi nzi ko yuko ya mahera ntazoyaronka, bya bindi nashobora ntazobironka. Nuko ngongera kibona mwakoze kwa mwama ijambo, rekame abandi ijambo babe bogira ico baterereye. Murakoze. Murakoze cyane. Reka duhe Etienne. Etienne niyo nkuru, murashobora kugura mikro mukavuga. Etienne murashobora kugura mikro.
Etienne atari ambassadeur jewe sindiko ndumva sinzi ikibazo tweko nagize mutaduhaye ijambo reka duhe nindira gato Kaboyi. Kaboyi ambassadeur Kaboyi ninde niwe ariko aravuga acakurikira. Maître Clement uranyumva? Evelyn ninde ariko aravuga kuko Ni sindiko ndumva ijwi na rimwe ni Kaboyi, navuge Kaboyi duga Kaboyi kwijambo. uranyumva Kaboyi duga. turabumva Donc turashobora je kuvuga Kaboyi Maître Clement ndamwumva mugomenga ntanyumva. Kaboyi Juma duga kwijambo. Kaboyi urashobora kuvuga cyangwa Etienne umwe muri mwebwe ugurura mikro. allo Kaboyi muratwumva ego muranyumva Ego turakumva. Ego je muranyumva turakumva. okay sasa je ambassadeur uranyumva caje Ego ndakumva. ninde ariko aravuga none ninde ariko aravuga imbere yawe ni Kaboyi. mugaje Kaboyi sindamwumva Evelyn uranyumva Jewe Maître Clement ndakumva muga we ntunyumva. ambassadeur urumva Evelyn Evelyn ndamwumva nawe ndakumva na Kaboyi ndamwumva avuze. Donc le problème est entre Jewe na Maître Clement. Maître Clement abo bandi abo rero Evelyn na Kaboyi je sindiko ndabumva sinzi ikibazo kihari mugabo wuvuze ndakumva Ndakumva maître. Maître we umvikana na ambassadeur gusa. Bon reka banza heze iciyumviro ko Evelyn amwumva ni sawa ntacu barabandanya bitunganya ego murakoze kuduha ijambo turabashimiye ku ciyumviro ca space ciza mwagize uno munsi hanyuma turatahije his excellence monsieur l'ambassadeur n'abandi bategetsi bose bari muri space n'umwe wese mu cubahiro ciwe ku bijanye ni vision 2040-2060 ikibazo twe tubona ca mbere giseruka muri iyi vision nuko bisa n'ivyakozwe ahandi hose ni ukuvuga yuko muri Senegal bariko bakora ibintu nk'ibi nyene muri Congo Brazza ni ibi nyene presque toute l'Afrique bafise ama vision nk'ayo kandi imbere yaho bagize n'ayandi ava kandi vyose nta na kimwe gikunda sisi wa africain tubandanya dupatoja dans la misère quoi donc rero ikibazo c'iyi vision ca mbere ni ico nuvuga n'ibintu n'abandi bakoze bariko barakora muga bigaragara neza ko ari ibintu Afrika yose atayika atera intambwe donc rero les commentaires que nous faisons c'est pas juste dirigé contre le Burundi ou les autorités ni ibintu muri rusange Afrika yose vraiment tunaona kama abiwezekani kabisa Senegal baratunze bafite amahera menshi kudusumvya ni benshi bafite diaspora idusumba za Marizande hose Senegal bafite na stabilité des institutions ma démocratie ariho arakini tunaona vraiment ntibatera intambwe kabisa donc rero ni kuvuga les commentaires que nous faisons c'est pas juste contre le Burundi c'est la conception en elle-même rero ku bibazo bijanye na record de la diaspora vraiment dans l'histoire économique récente moderne nta namwe twabonye vraiment diaspora yateje imbere igihugu kuko diaspora bari abantu bake hanyuma kenshi diaspora ntibari organize sasa à moins que hari fonds d'investissement yabagenewe abashinwa ils ont fait quelque chose à l'époque de Mao avec un fonds d'investissement spécial pour la diaspora kugira aba diaspora bazane mugana vyone c'était plus un fonds pour amener la technologie que pour amener les capitaux nta capitaux bazana barugira plus avuga ati abashinwa bari hanze bagiye kwiga nibataye baduhera technologie dushobore kuratira rotare muga amafaranga ubwayo les capitaux ubwazo twotanga plus nibaza ko intererano ijanye no gutanga la technologie muga la technologie ku gihugu nk'u Burundi nta technologie compliquée dukeneye kabisa ba technologie yose dukeneye
il vit comme domaine public. Elle est dans le domaine public déjà. Toutes les technologies dont le Burundi a besoin sont déjà dans le domaine public. On n'a pas vraiment besoin de... C'est pas, on ne va pas faire une centrale nucléaire, on ne va pas aller chercher les technologies pour le raffinement de l'uranium. C'est vraiment pas ça qu'on a besoin. Donc, toutes les technologies dont nous avons besoin sont déjà dans le domaine public. Donc, à ce niveau, vraiment, la diaspora n'amène pas une technologie spéciale. Mais aussi, on peut former les techniciens à l'intérieur ou bien envoyer les premiers à l'étranger et puis ramener les seconds. Donc, nibaza ko vraiment role ya diaspora mu iterambere ry'igihugu muri rusange it is overlooked. It is overlooked. Diaspora bayiha uruhara runini idafise. Uruhara runini ni rw'abarokari. Les locaux doivent faire plus que la diaspora. La diaspora turi bake, turi disperse. Abategetsi barabivuze ejo bundi deja muri diaspora hari imice myinshi. Donc mu diaspora umwe epargne mu diaspora umwe nta kintu kinini vraiment ishobora guhindura kabisa. Nukuza kubaka ihoteli twese tuba tugira amahoteli akagwira mugayo nayo n'ama investissement dorma kuko iyo hoteli urumva inyungu ibanke. Rero nibaza ko it's overlooked. The role of the diaspora is overlooked. Abaroko nibaraye begeranya amahera amabanki akore neza. Bref, ivyo kugira iterambere rigende neza ndashaka kuza kwibanda ku kijanye na role ya diaspora comme c'est le titre du space pour dire que it is overlooked. Hanyuma les technologies dont le pays a besoin pour se développer nyinshi ziri dans le domaine public, izidahari on peut envoyer les premiers ou bien même on peut amener les formateurs sur place pour former les gens pour acquérir ces technologies. Donc même l'apport en termes de technologie de la diaspora c'est pas si grand que ça. Murakoze. Murakoze, reka duhe Etienne. Etienne nimba mwumva murashaka kugurura mikro. Etienne niyo nkuru. Etienne niyo nkuru. Bon, Etienne niyo nkuru numva umengo ngira ntatwumva. Sinzi uwakurikira nta wundi mbona yasavye ijambo. Ndabona Dudu yuguruye mikro. Ego, sinzi ko muriko muranyumva? Ego, turakumva. Ego, murakoze cyane. Bon, nari nagize intervention kare kandi nari natoye umwanya muremure ariko nshaka kuvuga amajambo makeya gusa ariko sinzi ko umwe mwashoboye kugira iyo constant n'ubu ndabisubiramo ngira mwabonye yuko benshi baguma bagaruka ku bintu bitegerezwa kubanza kuva mu nzira kugira ngo iyo role ya diaspora ishobore kubaho. Rero nkaca saba ahubwo son excellence l'ambassadeur ari ngaha kowe ariko arumva ibi byose abarundi bariko barashikiriza bavuga bati ahubwo nyabuna ibi nibanze kuva mu nzira uwe agashikira bagenzi biwe agashikira leta bakaganira bakaraba nyene ibyo bintu ko byokugwaho mu nzira kugira ngo aba diaspora eka n'abandi bataraba diaspora bashobore kuzana imitahe yabo mu gihugu. Umupfasoni Krista yabivuze neza cyane. Biragoye yuko mu bisanzwe kandi na benshi babivuze bagiye n'uwitwa Bigirimana nyine yigeze kuba bivuga ugiye kuraba c'est une question y'ibintu bibikogwa naturellement. Si ngombwa ngo abantu bakoki na Landry yabivuze si ngombwa ngo habe gukokeza ngo abantu mugira uko ndazi neza umurundi wese ahari mu mahanga afise uburyo abonye mu gihugu hari ikintu kigenda neza wenye n'ubwiwiwe aribwiriza kuza mu yuwa cyakoze atarinze kubwirwa. Mu gihe rero arinze kubwirwa cela veut dire qu'il y a un problème. Ni kubera iki rero izo problème zitubanza kubanza kurabwa
hanyuma zigakugwaho, zikuweho ibindi byose bica biba naturel, bica byizana byonyene. Nico nashatse kugira gushikiriza. Murakoze kandi. Evelyne, Ego, ndashobora oui, kugira une petite intervention. Ego, duga kwijambo hamaje duha ambassadeur Terence nawe agira icyo ashikirije. Ego, juste une petite intervention kuzi nagiye ndumva bivugwa muri space. Abarundi Eveline je nta kintu na kimwe ndiko ndumva burya ndamaze umwanya ndiko ndaronderaho ikibazo cabaye. Sinzi ambassadeur wowe uvuze ko ndakumva mbwa abandi bariko baravuga ntabumva. Najewe ndakumva kandi abavuga bose ndabumva sinzi kibazo. Maître En fait Clément, problème ahaniri abandi bose bariko baravuga sindabumva mugabo uvuze ndakumva. Ambassadeur, nimumubwire yuko twese tumwumva Maître Twese Clément. turakumva uvuga. Eveline en fait ni nakenegwa abari uja kuvuga. Okay. Okay, merci. Nariko ndavuga abandanye ego. Nariko ndavuga nti abarundi uko nagiye numva ibintu bivugwa muri space bahagaze cyane ku kintu ca corruption. Ikintu ca corruption vraiment nibaza ko ari ingorane ziri mu mutwe gusumba ingorane vraiment pratique. Kuko uburundi ugiye ukanabiraba ku isi yose sinaza ko ico gihugu ca mbere kiri corrompe. Ubu duhejeje kubona mu Bufaransa Sarkozy ivyo bamukoreye ko yaje kumufunga kubera corruption. Ejo bundi twaba dukurikira vyabaye muri Syrie ngo Amerika yatanze 500 million kugira baforme abaroberi 5000. Inyuma y'imyaka 5 basanze hamaze gusoka 500 million muga leta yaforumye abaroberi 5 gusa. Urumva miliyoni amajana 5 zarariyo arakini eske mu Burundi hari umuntu arajya 500 million. Donc ikibazo ca corruption shatse kuvuga yuko cagumye kigaruka muri space ariko nibaza ko ni overlook tugiha agaciro kidafise cyane. Ikibazo ahubwo peut-être nyamukuru tutumvise gose ni ikibazo kijanye n'ama public infrastructure. Donc les infrastructures publiques ico twokwitangira abanyarwanda n'abavuga ngo ikorwa remezo ni kuvuga ibintu vy'ingomero umuyaga nkuba tumva ko atawuhari n'abantu bafite amahinguriro sur place baridoka wumva ko ikintu ca mbere kibabera intambanyi turumva yuko ari umuyaga nkuba. Amabarabara turabona ko hari ibibazo. Donc urumva ivyo za public infrastructure abantu babigarutse ko cyane ariko numvise umengo ndaze n'ibikorwa bikomeye ibibazo bikomeye. Ikindi ca gatatu kandi naco gikomeye cyane ni les structures financières. Ubu nta mu diaspora umwe canke batatu bashobora kuza mu Burundi ngo bakore investissement za 20 millions de dollars. D'abord abayafise ni bake donc bisaba kwishira hamwe. Rero nta muntu twumvise agaruka ku kibazo ca structure financière hari mu diaspora karagerageza uko ashoboye kugira atanguze un fonds d'investissement. General Fabrice qui fait vraiment du bon travail le gars. Il essaie quand même de monter une structure financière. Je pense que c'est déjà un bon début. Et je pense qu'il y a peu de personnes qui reviennent sur ça dans ce space pour dire il n'y a pas d'infrastructure financière zigezweho zijanye n'ibihe vya none kugira twamorse kugira n'aba diaspora umwe wese muri two dukafise tudushire hamwe tugire plus d'impact. Umu diaspora aja kubaka ihoteli ya 500,000 dollars igwa zoyubaka none amahoteli ko yamaze kuzura ubu ko dukeneye abantu baza kubaka ama industrie akomakomeye cyane les industries lourdes. Ivyo bisaba ko twese twishira hamwe dans des structures financières ziri adaptées kandi zishobora kuduproteger ziri même à mieux de nous protéger. Urumva mufise fond d'investissement y'investige 100 millions biragoye ko umuntu aza kuvuga ngo arabatsigiturire canke mufise un pouvoir politique namwe ubwanyu iri plus fort gusumba ko umuntu azayifitiye gusa 200,000 dollars 100,000 dollars 50,000 dollars. Nibaza ko vraiment numvise ata abantu benshi babigarutse ko ivyo bintu public infrastructure financial structure ziri moderne kugira nyene udufaranga duke twacu tudushire hamwe mw'intererano ariko numvise bagaruka cyane kugiturire vraiment nta dans la littérature scientifique nta namwe tuzi vraiment batubwiye ko igihugu cyase gutera imbere kubera igiturire kabisa nta namwe tuzi kabisa.
Japon, Chine iri mu bihugu vya mbere harimo ibiturire ku isi ubyuka araba les statistiques z'ayo ma organisme internationaux bavuga ko Chine mu bihugu vya mbere by'ibiturire urumva ngo umuntu yafashwe ari igiturire c'umuriyaridi yumvira ahantu nagiye igiturire ca miliyari $, kuvuga ko ibiturire biguma bihari donc igiturire ubwaco vraiment ça ne fait pas la différence tant que ça kugira kibuze investissement peut-être kirashobora gutera ubwoba umuntu aje ari wenyene canke yumva ibintu amakuru muga ubwaco sico kibuze iterambere nibaza ko c'est les structures publiques donc ibikorwa remezo ayo mabarabara izo ngomero nayo ma structure financière ukavuga ati twe turaje turashize amahera muri fond d'investissement hanyuma nimba dushize hamwe miliyoni 100 bakaziba aho turashobora kuvuga ati hari ikibazo muga dushize hamwe miliyoni 100 nibaza ko turashobora gukora ubudasa murakoze donc c'était juste pour rebondir que ivyibiturire vraiment byagumye bigaruka nibaza ko babihaye agaciro kanini bidakwiriye murakoze murakoze cyane Kaboyi reka mpe madame Christa avuge hanyuma ambassadeur Terence ace yishura kuko nibaza ko hariho wariwe yamubajije ikintu murakoze murakoze cyane gushobora kumpa ijambo sinamenye yuko ambassadeur ari nga excellence turagize yambu cyane twashaka kubatuma twabonye mugamburuka kandi mwaratwaye n'aba investisseurs buherutse muri table ronde alors twavuze ku vyerekeye amadefi ahari ni menshi uhejeje kuvuga ngo corruption ntiyigeze ibuza development y'igihugu corruption yibuza cyane kuko corruption ituma nayo ma transaction illicite abaho bon reka tuje kuri base c'est des opportunités zodari kugira ngo nimba batazibona peut-être ngira bagire étape babone birashoboka ni juste effort bategerezwa kugira mu mareforme no gukara cyane ku bintu by'amakorruption n'ibintu byo guhana abantu batakurikije amategeko guhana abivye aba investisseurs no kuba transparent na transparence muri gestion des impôts. Alors hariho uravye turi mu Burundi turi kwitanganyika nous sommes enclavés oui mugabo turafite Tanganyika if we can focus on the market in Congo muri Congo hari market nini cyane bakoresha amadolari bakoresha nta franc congolais bakoresha hari bakoresha amadolari si benshi en tout cas bakoresha amadolari abakongomani bagura ibintu byinshi cyane bitransita bica mu Rwanda kandi biza ku makamyo ishobora gutwara plus de 25 tonnes dushoboye guprofita kuri corridor ya Dar es Salaam Kigoma hama twadushiraho ubwato igihugu kikainvestisa mu bwato hako tuza turafata amadeni ya $85 million ngo reka tuzane igitoro reka tubanze tuje mu mizi y'igituma tutafise igitoro nta revenu dufise ma devise reka tubanze let's address the issue of our revenues bashireho ubwato buje bwato bunini bushobora kuzana ama container menshi bize muri chemin de fer bishike Kigoma bive Kigoma bize kuri Tanganyika bashaka kuraho les droits de douane abakongomani bazuza bararangura ibintu byose mu Burundi kandi babirunguye mu Burundi abadanza mu Burundi nibo bunguka amabanki niyo yunguka mu Burundi ico ni ikintu gishobora gutuma quand même habaho hinjira amahera cyane mu Burundi le lac Tanganyika tufise amafi kuri côté y'u Burundi on ne pêche que 2% de la production du lac Tanganyika izindi zose zirafa kubera zashaje zisaza kubera iki kubera la technique de pêche dukoresha ziri trop artisanale du coup bashobora gushiraho amato canke ubwato bukora ma pêche industrielle bakagira transformation ku bwato nyene bakazishira mu boîte à conserve bakaziexporta strictement pour export juste pour adresser ikibazo tufise c'ama devise ça c'est un projet qui ne coûte même pas plus de $7 millions ni ibintu bishoboka mugabo ivyo ni ibintu atari umuntu muri leta nyene hariya hejuru abikoze sinibaza ko ntanga amayide ku bantu bo muri leta bakuze bafise amahera yabo muri dufise un marché nous avons 10 millions de Burundais dufise consommation mu Burundi n'abantu 10 millions nta kintu na kimwe du transforma mu Burundi habayeho saison y'amatomate zirabura habayeho saison y'imyembe ikikoroka y'igiciro bikabura
reka hajeho amabizine niba dukoresha ibirahuri verundi nisubire biguruka le pays est tellement vierge hari ibintu byinshi cyane byo gukora hama baca bashiraho zone special economic zone abantu bashira amayuzine yabo muri special economic zone baba wavinge ku ma tax kubera bo barinjiza amadovize yinjira toutes les ventes zinjira amahera aje mu Burundi baca bakuriraho amatax umuntu wese azoja gusaba ideni abona yuko hariho 10 years or 5 years or let's say 10 years quand même uri sûr yuko I will have my return on investment nzoshobora kuriha ideni nafashe kandi nzoshobora kuguma na employer abarundi niba umukuru w'igihugu n'umusi avuze ngo ashaka gukrea emploi hari umuntu yaraheje uvuga ngo leta ngo nitange akazi leta itanga akazi ministère niba ikeneye abantu 70 ntikenera abantu 300 ntibishoboka ibyo ntibikunda mugabo niba créer un climat ishobora gutuma aba investisseurs baza bashobora créer ako kazi paeje hari kandi paeje ikora neza mugabo paeje nta bushobozi ifise bwo gufinansa umuntu à hauteur de 50 millions de dollars ku bushobozi nabwo ifise rero niba créer iyo climat kwera hari ibintu byinshi cyane byo gukora byinshi rwose turaca importa impuzu z'igisoda kandi dufise kote biri ngaho mbe ni kote Afri Textile iri ngaho ibirato by'igisoda bashobora gukorerwa ngaho ibyo ni ibintu bikenerwa misi yose kandi bihera donc la production irakenewe mudushikire hejuru monsieur l'ambassadeur mudushikire hejuru mubipropose murabe ko hari ikintu cokorwa ayo mareforme akajaho abantu bakora ko ibyo bagahano handi haba igihano shaka ni kiri exemple hamwe n'abandi bose hamwe ugiye gusaba service ahantu muri ministère canke ugiye gusaba service muri yapi hariho hose bakunyarukiriza kugira ngo iyo investissement yawe ishoboke amahera yinjire mu gihugu nawe wenyene wumve wogenda gusaba iyindi nyungu wogenda gusaba ico bita expansion ya credit ukagenda bakakongera ukagaruka kandi ukayazana mu Burundi murakoze cyane Evelyn nari nagarutse nariko ndumva Evelyn uranyumva oui ndakumva maître Clément uranyumva Allo? nawe Ambassadeur uranyumva oui Evelyn uranyumva wo oui je Yenda ndakumva kumva naje yenda kumva. turakumva twebwe Evelyn ariko turakumva aravuga Yego. malheureusement rero Evelyn ntibisindamwumva muga abandi mwese ndiko ndabumva ni ambassadeur niyo Mbo wari Evelyn ushikiriwe bandanya utanga amajambo ko ariko urabaha amajambo ntaco ndiko ndabumva software jewe maître mubwire ambassadeur ni mumubwire maître amanure hama asubira nduze kumbura araza kunyumva Urumva metre ngo baza mu manure Eveline wongera umuduzo urasura arahaza umwumve. okay bo mugabo anatanda yuko ndamumanura mwebwe muriko muranyumva sinhava ndamumanura ngo mpame sanga namwe mutari kumuranyumva Turakumva. okay nibaza rero ko ijambo ryoca rifata Landry sinzi Landry nibaza ko ari wewe sinzi kuko urumva sinabikwirikiranye Landry urashobora kuba urafata ijambo anatanda yuko tubikora twe na Eveline kugira ngo asubire kugaruka Landry karibu Ambassadeur Mengano niwe wari wahaye ubwa mbere sinzi ko Je bari haye yarari inyatsi. oya sinabikwirikiranye dongo nico gituma nabanje kuvuga ati sinomumanura atabanje guha ijambo wari afise ijambo ko musa nje kumumanura aruko wowe yahaye ijambo ariko aravuga wari wowe bahaye ijambo bari avuga Ego murakoze rero reka nagomba ngira ikibazo bimwe murakoze ko ijambo ni ambassadeur Terence Nayiraja nagomba mbere gukengurukira abatanze ivyimviro vyiza kandi vyubaka kandi bihambaye kandi birimo n'inkebuzo nyinshi nivyo bikenewe uwitwa Dudu yavuze ati mumenye igihute mukosore ahakosorwa mugwanye igiturire shiraho bonne gouvernance aha ndiko ndamurezima muri make byabaye ivyo nibaza ko ivyo ari ibintu bikomeye nivyo n'icubera ashigikiye kandi twe turabishigikiye aha nasaba yuko mu wese aherereye twoshishikara kushimira ari gushikira hamwe tugashikira umukuru w'igihugu kugira ngo iyo ntambara ayigwane burundu nivyo nta uheze giturije na kwijana ariko gituza kugabanuka kikarasira les investisseurs iko bigenda turaza n'ahandi heshe ko bihera ariko bikaba bike n'imiburiburi ibishoboka kugwanywa bigashoboka kugira ngo abantu bagire icizero cyo turabibashimiye nkashimira witwa Mufasoni Christina yashikirije ivyiyumviro bikomeye mu ntambuko ya mbere zari inkebuzo nyinshi kandi
zihambaye turayimushimiye cyane rwose nibaza ko mwagiye muravyumva hamwe na ninteretse nawe yashika ivyiyumviro bikomeye kandi yakoze ahakomeye kuko irifo ko umuntu yemera guhanurwa aho biba bigoranye kuko kandi abagabo ntiyimye nuko rero bagerageje gukebura baratanga ivyiyumviro vyinshi bitari bike kandi vyiza twabikingurutse twabifashe nka nkama kandi tuzoshobora kwishikiriza ngarutse rero particulièrement kuri mufasoni ariwe Christina nagenda mushimire ku vyiyumviro bimwe bimwe yatanze ariko imbere yo kubigarukako nagenda ndabibutse yuko muri table ronde nkuko nari ndiyo kandi najanye abatari bake umunsi wa mbere nasho gukurikirana ibitari bike umunsi wa kabiri kubera ko nipfuza yuko abatumire bacu baronka umubonano n'umukuru w'igihugu kugira ngo amadelegation menshi yashoboye kuronka twari twajanye ahari twakurikirana iyo mibonano kugira ngo barabe ico bipfuza gukora mu Burundi bumva ingene climat affaire imeze rero nagana benshi yuko ibi mwavuze vya réforme mwarabonye ko hagiye hari presentation nk'umushikiranganje w'ubudandaji yayerekanye reforme shasha zafashwe kugira ngo climat des affaires zigende neza mu Burundi haba utwara ishirahamwe ADB ariko ryavuze ryitwa API naho hariho ingingo shasha y'amareforme kugira ngo abantu bashobore kuza mu Burundi bakore vyoroshe ivyo vyaramaze gushigwaho mu vyerekeye energy harasubiyemwo ico bitaro code minier du Burundi aho harabaye gusigurira abari bahari ingene bimeze ivyerekeye amategeko ko bisaba yuko bakingirwa byari kuryohera iyaba nyakubahwa Ale atwara bureau strategique muri presidence ari nawe yari ubateguye ya table ronde ku rugo hejuru hariho vyinshi ari gutanga umuco kusumba na cyane kuvyerekeye bimwe muri ko murasaba vy'amategeko vy'ingo zosaba kugira ngo baba investisseur bashobore no kuza nabwiye ko hariho integuro y'itegeko mu minsi yaheze nibaza ko burigeze mu nama nshinga mateka gerekeye ibinye vya blanchiment d'argent ibi bintu vya terrorisme kurwanya ibiturire ryamaze gutegurwa mbere harimo n'ibihano nkibaza yuko n'abashinga mateka izogemeza mu ntumbero yo kugira ngo abantu bakemeza gukora mu Burundi ko bakingiwe musabwe muzi imbere biriko birakanifisha amategeko ni menshi kuko iyi vision hariho vision Burundi 2040 hagacabaho plan national de développement 2018-2027 yasubiwemwo ishigwa kugira ngo ijanishwe n'iyi vision no kuvuga yuko hariho n'amaprojet bita imigambi banayiduhaye benshi bagiye bayitwaye imwe les projets zimaze kwigirwa mwavuze izi mufasoni yavuze nk'ikicerekeye depuis ya corridor nord kirahabaye cyane kuko wanashaka iciye mu ntara ya Kigoma naho itoba train bikaza nibarabara iyo uciye muri corridor sud bikagera Kigoma bigaca bica mu mazi usanga naho iyo bibarabara gusa ukuramo ibirometero 600 uvi Dar es Salaam uza i Burundi gushika Bujumbura utandukanije no ku muntu bayaciye hariya imuyinga ivyo birahari hanyuma rero nagenda bwiye yuko vyishi no projet amwe yamaze kugico bita idofitabilité atarigwa vyose birahari nibaza ko hakereye kuzoba ikiganiro abantu kura space hoba space ivuga iti mbega mu ntumbero yo comment dirais-je assurer no kivuga mu Kirundi yukubahura cyane gushigikira abifuza gukora mu Burundi harimo na diaspora yacu kuvyerekeye amategeko kukingira imitaya y'abantu hatekanije iki kuvyerekeye ubwanye biturire ubu bigezehe ibicoba kugira ngo muroke izindi nkuru kuko nasanze hari bimwe mudafitiye ama information ngenguruke rero Christina yavuze cyo de corridor nord ikirahambaye cyane swate urazi ko hariho n'umugambi wa chemin de fer kuva iuvinza gushika musongati ama etude ngaho yarangiye bitabara kuja mu ngiro ariko hakaba n'iyindi projet yo kuva imusongati igitega uja ibujumbura ugacugenda ikindi muri RDC n'umugambi ukomeye cyane nawe yende uzotuma ayo migambi minini kugira bishobore kuza wavuze ibijeke transformation agricole alimentaire ivyo navyo mu maprojet yateguye arimwo harabaje mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi nkuko babivuze kugira ngo umwimbu wacu dushobore kuwutunganya tukawufungura kandi tugashora no hanze umeze neza wavuze kandi ivyerekeye zone économique spéciale iyo projet mazimisi hari yavere gatumba mbere naheruka zari bigeze kuri etape kuzotanga isoko y'ukubaka ngo agende neza ubu nibaza ko mu bushikiranganje kumbure ya best nyene yari kuduhigisha aho kigeze hariho ikindi no kongerako
casser le monopole et libéraliser les affaires nje nashoboye kuko kirakenewe kuko ibintu vya monopole birazingamika igihugu ugasanga umuntu yarifatiye igisata kimwe ari umwe akabuza abandi mbere agatanga n'ibiturire ugasanga ico kintu ntigiteza imbere igihugu n'umutari yakugera rutoyi ariko iyo birekuye des investisseurs biraheza bikikora abantu bakishira kizana hakamate bakingira ibintu bikagenda neza rero bagenzi ndagenda bashimire cyane ndabakengurukire no kuri kose kuvyumvira mwashikirije kandi bihambaye n'abavuze ibikomakomeye bitari bike nabakengurutse cyane ivyo twakiriye tuzobishikana hanyuma kandi nkasaba yuko hoba ikiganiro kwibi bintu mufite ko amakenga vyinshi mugaruka ibiganiro byose amahagaruka ibintu cyo kurwanya ibiturire ibiganiro byose amahagaruka ikintu cerekeye kuzokingira ibitahe yabazanye mahera mu Burundi n'ibindi bitari bike ibisigaye mu gusozera no kuko ya diaspora nkuko mwabivuze hariho no kuzana ibitahe arababikoze babishoboye hariho gufasha kumobiliza les affaires hariho transfer wabivuze neza cyane y'amafaranga cyo nagiye mu kiganiro ca OIM aho batweretse ama diaspora yose n'Uburundi burimo amafaranga si make nibaza ko twogera gusa uko yabivuze bivuze neza cyane ayagenda mu rufuri bavuze ko batayazi urumva biragoye nivyo bashobora gukurikirana agenda mu buryo bwa officiel rero ndibaza yuko tutari ntabwo ibintu kagenda neza nkabanda bashimiye cyane bakenguruka kuvyimvira mwatanze kikari yo commentaire yanje kuri byose mwashikirije Imana ibahezagire murakoze Evrine sinzi ko ha mikro ukurikira Ego murakoze cyane ambassadeur yari ukurikira ni Landry hama Landry ahejeje haca hakurikira Joe Philibert nibaza ko Joe Philibert ahejeje hazobageze guclôtura Landry duga kwijambo Yego murakoze ntangure nshimira ambassadeur kuri ama information mwamaduhaye ama mise à jour harige umuntu abatazi ibi nabiriya biriko birakogwa canke vyakozwe ni vyiza kumva ko hariho ibiriko birakogwa dans le sens y'ivyo turiko turayaga kuri no munsi nanje sinoreka kumushimira mugabo ko nabandi bamutumye nanje sinoreka kugira ico ndamutumye nyakubahwa hariho umudiaspora tuzi yakoze igikorwa gikomeye mu kijanye n'amagara y'abantu nshaka kuvuga Dr Sahabu turazi kayiwe mushobora kuvuga ati kumbure ni kayiri mu butungane mugabo turazi yuko mwebwe ijambo ryanyu rishika kure mushobora gushikira hejuru nawe agatezurirwa kuko ni ka emblématique kandi turiko turavuga ati tuvugana ukuri hano turiko turavugana ivyofasha igihugu c'est un cas qui dans l'image entache la réputation du pays tant que uriya muganga azoguma mwibohero ntibizorasura les uns les autres rero numva ico ntoreka kugenda ntakivuze ndakibatumye nanje nibaza ko nta numwe atazi uruhara bwa giya bitaro mu gufasha mu magara y'abarundi benshi mbese n'abanyamahanga ko turazi ko benshi bahivuriza ico ni cambere ca kabiri hari wigeze kuvuga sinibuka izina ryiwe amera nk'uminimiza iki ingorane z'igiturire nukuri jewe sinemeranya nawe igiturire ni kibi cyane kiracafuza non seulement isura y'igihugu mugabo na byandi bya confiance y'abanyamitaye cyangwa y'aba diaspora igihe wakwigiturire ugera kuri ambassade plutôt kuri aéroport ushika aho ugendura cha hose bakubwira ngo tanga ibi canke ngushiramwo canke ngo bantuza nibi ivyo navyo ntibifasha mwavuze ko ariho ibiriko birakorerwa reka turindire ko les réformes ziri en cours kumbure au bout de quelques mois tuzotangura kubona les retombées positives izo réformes ziriko zirakogwa ishindi sha gatatu nashaka kugaruka ko kandi kiri très important cyo nyene benshi ntibagarutse ko twe twabivuze comme les défis dans le chapitre des défis à part la corruption ariko ikintu kijanye na la gouvernance dans le sens général harimo na instabilité politique ico naco nitwo kideha kuko ico kintu kitahari kiri mu bidekuraja les investissements étrangers y compris ceux de la diaspora naco ni kintu gihambaye ikintu gishobora gutuma abantu bose abarundi bose twese mu butandukane bwacu twiyumvamwo igihugu kandi abantu bose bumva ko bari rassuré mu kugira ivyo bokora mu gihugu cyawe ico naco ni kintu gikomeye igituma ndabivuze nuko nabivuze nti Uburundi si zinga Uburundi turi muri Afrika turaba n'ivyabaye iruhande hirya no hino ngarutse ndabifatanyije ni whole le thème de ce soir igihugu ca Kenya ababanyi bacu barahuye ibibazo nk'ibi 2007 sinzi abari ngako muvyibuka mbwira igihugu ca Kenya gisubire kuvyuka la diaspora a joué un très grand rôle igihugu cyaje cyafatiwe ibihano ariko hagashiraho abanyepolitike bamaze kuvyumvikanamo
abanyakenya bari mu mahanga baragiye hamwe barasahiriza izo makungu yahagaritswe rero wari ugeze kuvuga ati le rôle de la diaspora iri overlooked ariko sinibaza yuko ari uko bimeze ndakuraba ijya barrage ya 54 milliards yanyurujwe yaravyidoze byaragiye ku marezo sociaux ni vyiza ko abibona kandi akabivuga mais ni kihe gikurikira urumva ni kihe gikurikira après uravye nk'amasosiyete nka Brarudi par exemple ukaraba ama challenges bafeza face uravye n'abantu b'employa n'ibiki vyose wowe nk'umuntu w'umujeune canke naho ufise ubwenge bungana gute naho ufise amachance yo kuronka ayo mahera ntushobora kuyatwara mu Burundi biragoye uba ugiye guhomba iyo uhomvye naho uba wishize muri indi deni rya ucuja muri deficit ya 20 millions de dollars yakurayo kugira yari hiyo bank biragoye cyane dufise ikibazo gikomeye cyane cerekeye ama polices y'igihugu na corruption y'igihugu et tant que le gouvernement idatanguye gufata des mesures très extrêmes et très sévères ntituzopfa tuvuye aho turi tuzoguma twidoga tuzoguma tuvuga ko turiko turafeza tout kugira dusohoke de ce trou mugare kandi ndaguhe nka exemple isanzwe kuri education mureko mavuga ngo ushaka abana bige ku mashure meza amashure meza ni nka dufate les écoles publiques uravye eta y'ama école publique uno munsi birateye isoni kandi si ukuvuga ngo nta mahera hari oya kubera amahera aribwa kandi yibwa mu bintu bindi wumva bitari na prioritaire. Quelles sont les priorités de l'État en fait? Si l'éducation et la santé ari byo bintu bya mbere biri négligé, abaganga bahembwa gute, abigisha bahembwa gute? Kuko nawe uvuga ngo kwitanga, Clément yariko aravuga ngo Maître Clément pardon yariko aravuga ngo ubajye abigisha batwigishije ngo ntuvuga ngo bari baje ku nyungu zabo. As much as is your vocation, you need to pay your bills. You need to pay your bills. Tuvuge the bare minimum. You need to pay your bills. You need to take your kids to the hospital to get their health care taken care of. You need their basics. Their basics that assurent la dignité d'une personne. Ivyo bintu bitabaye addressed, iyo ni novuga niyo ni fondation. Hakajaho rero amareforme, hakajaho guhanwa bya bindi hamwe biba exemplaire. Apana bibo ngo umuntu yafunzwe mugabo karaba les crimes za vrai yakoze. What's next? There is nothing next. It ends up looking like tumenga bibaye mabifa ari personnel alors que we are talking about amahera yibwe n'igihugu yibwe igihugu kandi igihugu kiyakeneye. Tufise igihugu kiri enclave muga turafise Tanganyika. Hari ibintu byinshi bashobora kugira pêche industrielle muga n'uwo muntu azana pêche industrielle azoba heurté kuri problème ya indi nyene. Dufise ikibazo ca corruption mu Burundi, dufise ikibazo c'abantu bose bumva ko bari powerful and they can threaten you the way they want. Ayo marisque rero sinibaza ko ari umuntu normal ashobora afise umutwe kwiye mu mutwe avuga ati ndafashe 20 millions ndayatwaye mu Burundi. Ivyo biragoye kandi president amabivuga misi yose, ni ibintu avuga tous les jours, ni ibintu yidogera misi yose. But what's next? There is no action that is taken after those words, after those exclamations, after those frustrations. Araba frustrated hama kandi ari afise novuga ngo ijambo n'ubushobozi bwo kubihagarika. Yaragirishije inama abatwara umutekano, justice ni gute mu Kirundi, ubutungane aridoga ego aridoga ku kuntu banyuruza amatungo y'abantu, ko abantu badafise aho baja kwitura. He knows, it's not like it's a secret. Arabizi ko iyo handicap ihari, but tuve mu bintu vyo kwidoga atangure gufata des mesures ziri extreme, tuje muri extremity. Yes. Ntuvuge ngo umukuru w'igihugu aridoga. Umukuru w'igihugu ntiyidoga. Umukuru w'igihugu yavuze ikibazo aca afata n'ingingo, kandi ngira ngo izo ngingo barazibonye yuko habaye amareforme menshi mu butungane. Hari abacamanza banahanywe, hari abirukanywe mu buzi. Sinabwaheze kuri ico c'ubutungane, sinabwagiheze. Okay, sawa. Yarabivuze, yaragiye mu nama arabakarira. Je dirais arabakarira, arababwira ibintu azi wenyene, ibintu bimushikira ma rapport peut-être.
hamara babaza rero mushaka muzohembwa iki kandi ni c'est une question illégitime abo bantu baba bariko bakora ivyo bintu baba bashaka bazohembwe gute are they even thinking about their kids kuko niba uri kurakora kuri post ya leta you need to think about your own children because tomorrow you won't be there bazoba bari muri situation imeze gute naho dawe wokwiba amahera angana gute amahera yose arahera amahera atariko arakora arahera kandi turabona yuko n'ayo mahera bariko baba bariba batanayinvestisa mu gihugu dernièrement yarabivuze muri berbe muri 60e anniversaire ya berbe aravuga yuko hari abantu bahotira 1 milliard ni ibintu bitaba ni ibintu nayo n'amascandale quelle banque iguha 1 milliard en cash urumva tufise ibintu byinshi byo gufixa avant d'appeler les investisseurs kandi ivyo bintu ndababwire babishizeho bakavuga ati reka tubikurikize à la lettre ego abantu baba frustre abo bantu bahora ba bénéfice ibintu byose baba frustre n'ukuri mugabo le pays gagnerait à la fin kandi si ibintu byofata umwanya muremure nabo bobigira umwaka umwe bakavuga ati uyu mwaka tugira tuyihe gutuza abantu bari muri corruption umuntu akoze corruption handi umuntu atinya corruption abyumvira agatinya niho honyene abantu bazokumva umenga oh we are safe to bring our money because our money is safe niho honyene amahera y'u Burundi atazozara disparaître kuva ngo hariho ngo 1 milliard disparaître gute amahera nafisa amaguru niba habayeho une transaction hariho there are documents that are there to back that transaction bagire ama réforme en interne abantu bose nta muntu adakunda igihugu antuko umuntu wese ari mu Burundi arumva ko akunda igihugu c'est notre mère patrie pas votre mère patrie I don't know c'est notre patrie kandi turayikunda turakunda kwitwa Barundi ariko we would like an environment where it is possible to bring your money where it is safe to bring